atafasha dukure Nyarengwe n'ibyo ririko reba nayo ngingukira kandi iyo jojo bijigita umusozi aho yiriwe nta rungu nta maganya nta gahinda mash inka imirima n'ibidukikije ibihugu bihoza abana ndikukura nama ndumwongere w'amagana nsanga umurimo ndamuganga kura inyongo ngakura kwaje inka imirima n'ibidukikije ni ikiganiro mutegurirwa n'ubushikiranganje bw'uburimyi ubworozi n'ibidukikije mukagishikirizwa na televiziyo y'u Burundi. turime tworore kijambere tubungabunga ibidukikije. Gukingira ibidukikije biri mu bikorwa leta mvyeyi kandi inkozi yiyemeje kurangura ku neza y'abene gihugu n'igihugu. None gukingira ibidukikije bifise akamaro akahe ku buzima bw'abene gihugu? Bifise uruhe ruhara mu kugwiza umwimbu mu burimyi? Akarusho na akahe ku binyabuzima biba mu mazi? Uburyo bw'amashirahamwe afashanya na leta y'u Burundi mwirangurwa ry'imigambi y'iterambere bukoreshwa gute? Twakoresheje amahera neza tugakingira hajya mu ntahangwa mu mashuri yari karatemba, hariho amazu yari karatemba, ariko abantu bagarutse bari umwizero. Twigeze guhasanga umudamu abonye twashitse yaciye agwa bukumbi kubera yibaza ko inzu yigiye kugarukirwa, kandi yaragarutse aratanga ubuhamya yuko ubu umutima wasubiye mu nda. Mbega umugambi wishinze gukingira ibidukikije no guhangana n'ihindagurika ry'ibihe GCRCCB mu ncamake wavyifashemo gute? Abene gihugu bobo babikenguruka gute? Mbega akarusho nakahe mu gihe leta ifashe mu minwe ishigwa mu ngiro ry'imigambi muri rusange? Leta y'u Burundi yamihagararira ineza y'abene gihugu mu kugira imigambi. Ica kabiri nuko uburyo bwari bugenewe gukora uwo mugambi bwakozwe ico bwari bugenewe koko. Ahandi rero no gukengurukira ikigo mpuzamakungu PNID cemeye imigambi twayihaye, tubona ko ari imigambi tomoye, no gukengurukira irishira hamwe ryaronse isoko ryo kubikora. N'abarundi bakoze koko, bakoranye umutima, ntibaravye gukorera amahera. Nico gituma twashitse ku bintu bigaragara kandi biboneka bizanira umwizero abene gihugu. Nimubona Alexis umuhuzabikorwa w'umugambi GCRCCB umaze imyaka 5 ukora mu ntara za Kirundo, Makamba, Bujumbura no mu gisagara ca Bujumbura, aratubwira bimwe mu byaranguwe mu bijanye no gukingira ibidukikije, guhangana n'impanuka ziturutse kwihindagurika ry'ikirere na cyane zibonekeje mu gisagara ca Bujumbura ku nkengera z'uruzi Ntahangwa, aho naho ni mu bice vya Nyakabiga, Kigobe no ku Mutanga Sud aho bita ku Mugoboka. Ibyo rero twaranguye muri uyu mugambi, hariho igice ca mbere ni ico gushiraho itabaza gitanganije mu ntumbero yo gukurikiranira hagufi ikirere. Kubera iki ico gisata? Nimba no munsi turi mu bihe dushobora kuvuga ko hariho ihindagurika ry'ibihe, nuko hariho kugendereza ikirere, umuntu akabona ingene cifashe, maze rero umuntu agatahura ibi turiko turabona ico bivako. Iryo tabaza rero gitanganije ryarakozwe mu buryo bwo gushinga ivyuma aho dukorera, ngaho akaba ari muri Bujumbura, ibita Bujumbura Rurale, ngaha muri meri ya Bujumbura, province Makamba, naho na province Kirundo. Ivyo vyuma ari byo twita ama station akurikirana ikirere n'akurikirana ingene inzuzi ziduga canke ingene haba imyuzurira, station hydrologique na station météorologique.
hashinzwe muri ico gisata amasitasiyo ashika 40. Aratubwira kandi ivy'umugambi wakoze mu bijanye no gukinga inkukura ku misozi ihanamye. Twashoboye guca imiringoti ibirometero 2500 tugira ko tuyiterako n'ivyatsi bishobora kugaburira ibitungwa, dusubira turatera ibiti ku misozi ifise ubwambure, twarateye amahegitare arenga 3500. Twashoboye gutegura ihemero ry'ibiyaga, ikiyaga ca Tanganyika muri Nyanzarake ku birometero 20, maze turaduga mu Kirundo ku kiyaga Cohoha birometero 20, turongera kandi tuja ku kiyaga ca Kanzigiri, turongera turategura ihemero ry'ikiyaga Kanzigiri ku birometero 20, byose hamwe n'ibirometero 60. Hanyuma kandi twaraciye umukobeko munini w'imetero 1.5 bwaguke, hanyuma uja hasi naho imetero. Abene gihugu mu ntara ya Kirundo na Makamba aho umugambi wakoreye bawuvuga kwiki. Umugambi ikintu watumariye nuko aharatemba cane, mugabo amaze kuhakingira bakahimba imikobeko ntihasubiriye gutemba. Ako niko kamaro ka mbere kwabonye. Hanyuma cya kabiri kuba barahadutereye ibiti bagashiramwe ibiti nabyo byaradufashije, byaratugiriye akamaro. Hanyuma ikindi cya gatatu nuko abanyagihugu bakoresheje amaboko, amafaranga babahembye bakoreye ngaha yaragize akamaro kuko barayikoze ko barayasumishije. Akandi kamaro byamaze baraguze mu dutungwa baratworora, urumva rero bamaze kuronka ibitungwa bararonse n'akavu, bamwe baracukira aho bari kanona nk'akaroro nujya urabona nka hajya hariho umuhanuri hajya hepfo, murahabona ko boroye, murazijya n'intungwa boroye bajya beshi nabazikuye ngaha. Twarangiriye akamaro cyane gose kubera je bafise ahantu hatameze neza, narashoboye kuguramo agatungwa, naguzemo ingurube, narayoroye nkaza ndayimomorera, mbasha kuronka umwavu wo gufumbira, ayandi nayo nagiye nsagura dukenya, narasumiye umuryango, naraguzemo ikaramu y'umwana ndamufise umwe. Twebwe twarakengurutse ku bikorwa uyu mugambi waranguye kuri no mutumba, cyane cyane ujanye n'ibi bintu byo guca imikobeko. Twebwe kuno mutumba w'Ikigoma dusanzwe turi abantu yo habaye ihindagurika ry'ibihe dakunda kuturengana. Uyu mutumba uko mubibona nk'agacimbiri n'ahantu hahanamye, mugabe umaze kuza dugaca imikobeko ahantu imvura iguye haratemba gose, muga tumaze kubakingira nta nkukuri asubiye kumanuka gose, ahantu umwimbo warusigaye uhaboneka byari bitandukanye n'igihe tutari bwahakingire. Igikurikira n'ubundi iyi mikobeko tumaze kuyica no munadu hanamiye ngaha tujabuye amaso inyuma, hari ahantu hatemba hasubira mu kiyaga. Ubwa mbere inkukura kigenda mu kiyaga, hanyuma bigatuma abana b'amafi basha bapfa, agasamake ntikareka kiboneka. Muga tumaze gukingira imisozi hanamiye ibiyaga, harabaye umusaruro mwiza w'amafi. Urahuzi kuko warakore muri komine yacu ya Busoni ku mitumba ya Burara ya Mukerwa na Kiravu. Ibikorwa hakoreye nibijanye no gukingira isi ndimwa, kuvuga guca imikobeko no guteraho ibiti ku mikobeko. Twakoranye neza, barazanye n'akarusho ku bene gihugu, kuko bene gihugu barose akazi haba mu guca imikobeko cyangwa mu kugwiza ibiti, kandi nk'umunyagihugu arafise ubukene yarose ubungene yorihira umwana mu ishuri, kandi no mu rugo haribonekeje ko hagize impinduka mu rugo kubera yarose akazi muri uwo mugambi. Kubijanye no gukingira ibidukikije harabaye impinduka kuko haraciwe imikobeko ituma isi ndimwe ikingirwa, umwimbu wariyongereye ku bene gihugu, kuko uko bari basanzwe bimbura siko bimbura ubu, harabaye ikintu ciyongera uri muraraba, kuko isi yararose akanovera gusumba uko yariri, bijanye no kubera hakingiwe neza. Ku bijanye n'ibiyaga navyone umwimbu mu biyaga wariyongereye, amafi yarabaye menshi n'umwimbu uriyongera, komine harongera amatagisi n'abanyagihugu baharongera umwimbu umusesekara gusumba uko vyari biri. N'igiciro kubera umwimbu wiyongereye gica kiramanuka kija hasi ko cari kiri. Bahagaze ku mutumba wa Kabondo mu Nyagatanga muri komine Nyanzarake, ahantu twateye ibiti
twarateye gushika muri Kabonga kandi twarahembwe turahembwa neza kweri nka jewe mu bisanzwe agahembo narose naraguze igitungwa narashumesheje abana nukuri nta kwidoga mfise je narakoze neza kweri baraduhembye ubu naho twimirize gutera imbingo imikobeko twaciye twarahembwe navyo nyene abagabo twarifashishijemwo abesi bararose imitahe turarangura indagara abandi bakarangura itomate karangura irengarenga ibiharage n'ibindi nyene bijanye nuko tugira nte bifashisha uko tubayo ngaha mu ntara ya Bujumbura abene gihugu barakenguruka ivyo mugambi wakoze. Turi muri komine Mugongomanga zone Mugongo umutumba wa Kayoyo agacimbira Gisenyi tukaba turi ahantu hitwa Inyamiyaga aho twakorewe umugambi cyane ni hamwe mu hahiswemwo kugira ngo dukingire isoko rya Ntahangwa aho Ntahangwa ruva kugira ngo abantu bari mu gisagara ca Bujumbura irya myuzurire izira batera tubagabanye umurindi w'amazi kugira ngo agere gushikira muri urwo ruzi amazi yagabanutse agenda aragabanukishwa n'iyi mikobeko twaciye. Akamaro vyagize mu mibano abantu bahereza akazi abantu bo ngaha kuri uwo mutumba hanini kugira bashobore kwikenura hama bakongera bagakingira n'isi ndimwa zabo no mu butunzi baronsemwo ico bifashisha. No kuruzi Ntahangwa naho nyene uwo mugambi warakoreye ibikorwa vyiza. Ururuzi kera hataraza ikibazo c'ihindagurika ry'ibihe wari rufise ingene ruri nta ngorane gwatera mugabo tumaze imyaka tubona ko ururuzi gwateye ingorane nyinshi aho inzu nyinshi n'amashure n'amabarabara byagiye birabangamigwa ndetse abantu bakimuka bakava mu mazu yabo kubera kukubangamigwa utewe n'ururuzi. Muri uyu mugambi haranguwe ibi bikurikira. Mu gice ca mbere cy'ibikorwa twakoze kuva mu 2017 n'ibihumbi 2018 twaduze muri base versa y'ururuzi duca imikobeko irenga ibirometero 1,200 aho hari kugira ngo dushobore kuba turagabanije umurindi w'amazi avuye hariya mu misozi muri aya makomine ane ururuzi rucamwo ariyo Isare Kanyosha Mugongomanga na Nyabiraba. Aho rero twariko turitegurira kuza gukorera ngaha muri parti ya meri do Bujumbura tumaze kuba twagabanuye umurindi w'amazi. Muti vyakozwe ngaha navyo ni biki? Gice ca mbere twakoze ya site ya Nyakabiga byukuri hari hamerewe nabi cyane amashure yari kwarakoroka sengero ryari ko rirakoroka niri barabara bitave ni Doramor yari mu gushikirwa byaboneka rero yuko ari kibazo kinini kuko abana ntibari bakironka aho bakinira hanyuma yo mugambi uca urategura ibikorwa by'ubuhinga byuku stabiliza izi nkombe z'ururuzi kuri uru ruhande ku buryo imetero zirenga 320 zakozwe muri uru ruhande mu buryo bw'amagabiyo hanyuma twongera kandi tuzana n'ivu ryari ryaragiye turarigarukana hanyuma harabaho gutera ibiti witegereje rero ku masanamu murabona ko umengo nta n'icigeze kandi byagenze neza cyane. Mu gice kigira kabiri naha duhagaze iri uruzi wava hariya rukagenda gutya rwari rufise ico bita meyandre inkokora igakigenda igakubita kuri yabarabara bita Mukarakara yari yaragiye ryose inzu zari zashikiwe abantu bari bamaze kwimuka baragenda maze rero bikorwa byakorewe aha ni byinshi cyane. Ubwa mbere habayeho gusubiza uruzi mu nzira yago ya kera murabona ko rutemba ata
kuruba rugize canke ata meyandere rugize. Aho rero ico kimaze guhera twaciye rero dusubira hariya kuri ririya barabara rirakogwa mu buryo bw'ubuhinga, kandi ubuhinga ntibwabaye ubwa entreprise gusa. Ubushikiranganje bw'ibidukikije bwarashizemwo ubuhinga bwabwo. Ubushikiranganje bukurikirana ibikorwa vya leta travaux publics bashizemwo ubuhinga bwabo bukomeye, maze rero turafadikanya ibarabara mu Karakara rirasubira kubaho ndetse riragurwa mu buryo bugaragara, ku buryo ubu atanuwomenya ko byigeze kuba uko byari bihitiye mu myaka iheze. Emwe nta kunoro nkano bivuga ivyo leta yadukore kuri ibarabara, abantu tuhaba n'abantu tuhafise amazu, eka nyene ni leta mvye leta nkozi, nta n'ikintu umuntu yoba kivuga. Ni nk'indoto twarihebuye, hama turitura leta yacu, leta mvyeyi ikiranyaruka irakora ibikorwa byo gustabiliza ururuzi ntahangwa. Ubu turi mu munezero nagahimbare, nkabeshi turi ngaha, turi abantu bakuze, zari pension zacu, ariko ubu ntiworaba dushima Imana, tugashima na leta yacu, leta nkozi, leta mvyeyi hamwe na PNUD. Na cyane cyane murabona ko jeri negereye cyane mu ntahangwa, mvuga nti nk'abandi nti uhoraho yatugarukiyeko, kuko ijoro n'umutaga umuntu yamayimvira ati mbega ejo simpa basanga twatwawe. Ubu turaryama tugasinzira, ubu n'amahoro turatekanye mu mitima yacu, kubera yuko tubona leta yatwibutse n'ukuri yatugarukiye, kandi twatugeze kure. Niteka ku miryango, niteka ku aka karere, niteka ku gihugu, na leta yashoboye gukora ibikorwa n'ukuri. Turatekanye, turahimbara. Iki kimanga cyaratumereye nabi cyane, kiraduhitanira n'ibintu. Amatoilette aratemba mu ntahangwa, twari dufise n'ubwoba ndetse ko abana bacu bazohava bagwa mu ntahangwa. Abigisha baracungera abana, mugabo turagira ingorane kubera batakigira toilette, tuja kuzitira kurindi shuri riri haruguru yacu gitwa Ecofo Jardin Public. Turagira Imana, abagira neza baraheza barahakora. Bamaze kuhakora rero ubu turafise Imana, nitwirirwa twibaza ko abana bacu bazogwayo muri iyo ntahangwa. Turashimiye leta, turashimira PNUD n'uwo mugambi wa environnement uguma udukurikirana, kuko yaradufashije, baradufashe, turatera ibiti, turatera iki. Ubu rero ntabwo badufise kwasubira gutembana na ntahangwa. Iruhande y'ivyo bikorwa vyo mu Nyakabiga no mu Kigobe, uwo mugambi warakoreye no ku Mutanga Sud aho bita ku Mugoboka. Mu gice cya gatatu cy'ibi bikorwa twagiye gukorera Mutanga Sud, aho rero naho ibarabara Sanzu yari ryamaze kuba ryakorotse, inzu zagira zikoroke nazo, abenezo bari mu gahinda gatangaje. Maze rero naho twarahakoreye, tuhakora imetero zirenga 170. Ngarutse inyuma gatonya kuri iyi faze ya kabiri, twakoze imetero 300 y'ururuzi na 50. Ibarabara naryo riri mu mametero arenga 250. Abene gihugu bo ku Mutanga Sud aho bita ku Mugoboka barashima ivyo mugambi wabakoreye mu kuzibira ikimanga cari kibangamiye ibarabara ryo ku Mugoboka n'inzu zo ku Mutanga Sud. Nkabamba rero ku Mutanga Sud muri quartier yitwa Mugoboka, twavyakiriye neza cyane kuko nitwabona akazoza ki quartier yacu nyene izoba kazoba kameze. Ibarabara ryari ryacitse, nitwashobora kurengana n'imiduga n'amaguru, vyari bitangwe kutugora. Rero twaranezerewe cyane kubona iyi projet yarakoze ahantu, ubu tukaba dushobora kurengana neza atangorane. Naho abene gihugu bashima ivyo mugambi wakoze, barasaba ko wobandanya kugira ngo ivyasigaye bikorwe. Turavye ukungene uwo mugambi aho wakoze vyiza cyane, kuko vyari iterambere ku bene gihugu, ku ikomine, eka no ku ntara canke ku gihugu. Kubera wakoze utamaze hose, wakoze bito bito, kwifuza ko umugambi bo wongera kugira ubandanye umarire aho washigaje. Hanyuma ikindi dusaba nuko bo bandanya, kuko hakozwe ni hatoyi, mugaba ahantu hamaze kubomoka hari hahandi tukavuga tuti naho nyene bo bandanya kugira ngo
hose habe hakingiwe neza. Kiranganje uburimyi ubworozi n'ibidukikije Dr. Deogide Rurema yarishikiye ku kivi mbega yasanze ibikorwa vyo mugambi bimeze gute kubijanye n'ivyabene gihugu bashikirije yabivuze kwiki. Uruzi Ntahangwa twarabonye ko rwagiye rurata inzira rukaza ruri kumanga gutyo rero rugenda rwonona ibitari bike. Twarabonye ahambere twatanguriye gukora hari hariya mu Nyakabiga aho amashuri n'abana bari batakija ku ishuri kandi ariko arononekara. Turabona hajya mu Kigobe naho nyene hari hamazu n'amabarabara yari ageramiwe mbere abantu babafise umwizero muke yuko hari cokogwa. Aha naho kumugoboka naho nyene ubwo ruzi Ntahangwa rwagiye rutera ingorane ku mazu no ku mabarabara. Twari tuje rero kugira ngo turabe ivyo bice byose uko ari bitatu aho bigeze. Aho twaciye twasanze n'ukuri ibintu bimeze neza. Hariya mu Nyakabiga hari umwizero ku mashuri, amazu yajya mu Kigobe yarasubiriye abantu baraza kuyabamwo, na kumugoboka amabarabara rirahita kandi n'amazu ariko arakingirwa. Uburyo bwari bugenewe gukora uwo mugambi bwakozwe ico bwari bugenewe koko. Ahandi rero no gukengurukira ikigo mpuzamakungu PNID cemeye imigambi twayihaye, tubona ko ari imigambi tomoye no gukengurukira irishira hamwe ryaronse isoko ryo kubikora. N'abarundi bakoze koko bakoranye umutima ntibaravye gukorera amahera, nico gituma twashitse ku bintu bigaragara kandi biboneka bizanira umwizero abene gihugu. Muri ibi bice bitatu biheze twagiye turabwira ikigo mpuzamakungu PNID kugira ngo tuje hamwe na leta turabe mu kigo mpuzamakungu kijejwe gukingira ibidukikije bita Fonds Mondial pour l'Environnement ayo mahera kugira ngo tuyaronse aze ngaha. Twabonye ko hariho ahandi hakigeramiwe amazu y'abantu ari mu kubomoka yandi yamaze kubomoka. Aha rero tugiye gusubira kudodora turabe yuko tworonka uburyo bukwiye kugira ngo tugarukire aho handi hose hageramiwe. Tuzobikora gushika kumugoboka kandi so tuzogarukira gusa tuzoduga no hejuru twashire ibiti n'imikobeko kugira ngo tugabanure umurindi w'amazi aza kugira ngo ntiyononere gusa abo bantu baho mugabo mu gisagara. Iciza nuko umuntu atokwihuta ngo akora ibikorwa bitarama. Abene gihugu rero borema nkuko umushikiranganje abivuze, leta mvyeyi kandi inkozi izobandanya igihugu yatanguye, ariko rero iminwe iryoha inyuranye. Ibyakozwe nibibungabungwe ku neza y'abene gihugu n'igihugu, nibabe babahe biyake birinde na cane iyo menya. Ashafasha dukure nyarenga n'ibyo ribiko reba nayo ngindukira kandi iyo jojo bijigo bijigita umusozi aho yiriwe nta rungu nta maganya nta gahinda mash inka imirima n'ibidukikije. Bezuka n'ibihugu bihoza abana ndikukura nama ndumwungere w'amagana nsangiye umurimo ndamuganga kura inyongo ngakura kwaje. Inka imirima n'ibidukikije ni ikiganiro mutegurirwa n'ubushikiranganje bw'uburimyi ubworozi n'ibidukikije mukagishikirizwa na televiziyo y'u Burundi. turime tworore kijambere tubungabunga ibidukikije.